TV amakuru yanyu meze neza kuri micro Tamara Anthony behind camera ni Ibra photograph Burundi nkuko mubibona turi ahantu hari abantu benshi basa neza baberewe muhava baza mbe ni hehe mbe twaje mu bigi ni kuri kaminuza y'umwizero wa Afrika Hope Africa Université Espoir d'Africa niho turi uno musi hari ibirori byo gutanga ama diplome umunsi mukuru niho twaje hano tuma twinjire tuganire na bamwe twumva uko biyumva twahoze ko bamerewe mugumane natwe turabakunda cyane Mkije nitwa Ilankunda Bella mejeje muri Hope Africa University mu gisata cha ophthalmology. Ni gisata kijeje kukwirikirana abantu bafise ingwara zifatira ku maso. Kuri no munsi mukuru wo kweza amashure muje kwakira abadiplome wewe uyumva gute? Ndanezerewe cyane nkuko mubibona sifise uko no bivuga ni ibintu narindindiriye cyane n'igishika cyinshi ndashima Imana rero kubona yanshikanye kuri no munsi kuko ntivyari vyoroshe twagize urugendo rurerure cyane ariko ndashima Imana ko yanshikanye kuri uyu munsi. Bena kai karusho warose kuri shure wosangiza abandi bantu akarusho karahari kandi ni kanshi ubwa mbere ishure ni ishure nziza cyane nagiye ndayibonamwo ibintu byinshi bitandukanye haba mu buryo bwo gutanga ubumenyi haba mu buryo bw'akaranga haba mu buryo bwo guhura n'abanyeshuri bari mu bihugu bitandukanye izo zose ni avantage novuga ngo ni ingaruka nziza nagiye mpura nazo ni uburusho kuko nashoboye kugenda ndamenya utuntu twinshi dutandukanye. Biko bavuga ko ino shire ngo yiga ko ngo abakongomani gusa mbe nivyo hari abarundi canke hari abandi bantu bahigira canke bimeze gute? Oya barabesha saba abakongomani gusa naje ubwanje ko mubibona twa ndavuga mu rurimi rw'ikirundi ndumurundi kazi hari abarundi kazi benshi bahiga nko muri departement yanje abarundi kazi barimwo ego harimo n'abakongomani mugabo saba abakongomani gusa bahiga hariho n'abanyarwanda hariho n'abaganda hariho n'abatanzani hariho n'abakenyane hari abantu bo mu mihingo yose ni kaminuza nziza yakira abantu itabanje gutoranura. None biraborohera kwiga muri amoko menshi abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye murahuza mbeho mugamindi mu ndimi zayo? Ikindi kintu nibagiye kuvuga nuko batwigisha no mu Cyongereza bakatwigisha no mu Gifaransa kuvuga ngo umuntu atabashobora gutahura ururimi rw'Igifaransa araronka uburenganzira bwo kwiga mu rurimi yifuzamwo Icyongereza n'igiswahili baranakitwigisha no kubwira yuko navuye ngahanze igiswahili. Nziza cyane bena kai kamaro wotimirira abari nyuma yawe n'abandi
yifuza kuza kwiga kuri ino shuri? Ndabahimirije cyane ngo baze bige kuko ngaha turafise n'abigisha bava hanze bakatwigisha, baratanga ubumenyi bukwiye mu bisata byose. Nakubwiye n'akaranga, ngaha bahora bagira ibintu by'akaranga, umuntu akamenya ngo iki gihugu gifise akaranga ka, abakongomani bafise akaranga ka, abarundi dufise akaranga ka. Ibyo byose ni ibintu nagiye ndakura ngaha. Nakubwiye yuko dufise abigisha bameze neza, batanga ubumenyi bukwiye, ama materiel arahari, ibintu byose bimeze neza. Murakoze cyane, kiragushimiye. Murakoze namwe. Hello, I'm Branson. I'm among of the students of Hope University in Civil Engineering Department. Yeah, we are here to celebrate our graduation. I think it's like that. How do you feel? I feel very well. This is the biggest day. What can you say about what you see? What can you say for others, for all those who you are together? You see, that is, if you see, all the people here are very, very happy. It shows that this is the biggest day. Which important thing have you seen here at this university? Yeah, there is something. There is a good knowledge, because I get a good knowledge, which will help others. I will help others. I will help future generation and my generation. And which difference do you think you have here at this university, which are different in other universities? Is a knowledge. Knowledge? Yeah. Do you think here there is more knowledge than others? That is true. That is true. What can you tell others who are coming and who want to study in this university? The biggest thing is if you are here just to be quiet and just to follow that it means just to need the thing that you want to start. First of all, you must need. I think you understand that thing. You love that thing that you want to do. That's a big thing. Here do you study in which language? French and English. Oh wow, that's nice. Yeah, that's true. Thank you very much. Okay, thank you. As you have seen, now we are already in Hope African University. We are already entered in. We see the different people who are here. There are so many persons, as you see, brothers, sisters, father, I don't know, who they come to celebrate in this party of today. So they have already beginning to say about this country, about this university. So be with us, continue to be with us, and you know more about it. Thank you.
et messieurs, bon... Vraiment, quelqu'un qui nous voit mais ne nous entend pas. Ah, il faut acclamer, il nous voit, ça c'est bon. Voilà, nous tubamenyeshe ko hano turiko turakurikira ibirori bikomeye cyane by'umuyobozi ajejwe ivyigwa muri kaminuza ariko atwereka ingene karateka imeze kandi afise ceinture noire bavita monchakuru bimeze neza cyane bimuraba